musaza ngo bamwita Lionel musaza ndakuramukije sana mumeze fresh we je ndatanga ikiganiro hanyuma nga washavuye we ntiharagira je ndiko ndafungura we washavuye ariko ukuntu bavuga ngo imigeri ibiri yatereka reguwe imico y'ikirundi kaza gusanga umuntu ku meza ngo mu biganiro je ndiko ndafungura turayagisha abantu nk'ibintu bisanzwe je ngo bizanyemo agashavu no ya je ni komezi ndiko ndafungura icambere mpagaciro nivyo mba ndiko ndafungura cyangwa uri muri bande bavuga ngo hugira je ndaguha ikiganiro ngifo kunyandikira kuri email ni muri bagenye vuge ngo nzokurondera nyuma tuganire Gmail wewe abizi cyane email niki King Sabasi apeti msaza apeti sana umeze neza mtamu na mahoro abashaka baguma bambaza ati uzoturondere Sabasi zijya stila zikura hehe tuzikura muri Sabasi company kandi nabone barahawe kaze kugira ngo baze tubambike umeze neza na mahoro urasa n'amafaranga ngira ni menshi ari mukuza ni menshi ari mukuza ariko ikivi kigira intango uratanguye ngo babona rimwe mu ndwi ukavuga ngo uriko urabahiki nimba twariyangaje kubanezera reka tubanezera abafana yes na cyane cyane yego iyo uri kurakora ireresi zishika kuri zitatu zisohokera cyarime kuri cyane imwe biriya bintu nta kintu vyica iyo dukoze ireresi zishika kuri zingahe zose ziguma wowe nyene zikaguma zisohoka urukurikirana uko nyene zitatu zitandukanye cyane zibiri biriya bintu nta kintu vyica kuko hari abantu bavuga ati nza kuri abiriya kati ncankanya ntacana nasanga ibi nibi mimi guti je ndakuvugisha uri kurafungura kubera yuko je banyita umusesanguzi mimi guti guti ni bon meze neza uno munsi nibwo bwa mbere mbonye ufise umunezero nk'ufise uyu munsi siko ndaryari urindira amage abantu batangaye ngo none ujya mugabo ziriya ngera zimbara umugabo oida abagabo umugabo w'ingufu nkaho utegeza kujya nyine ibintu bikwiye meze neza nitwe dusuma wana Amede director mkubwa gute mtamu navuga ari karagenda bizi n'ikigo mumbwiye je ne parle pas en français ifarasa cyamaze kuduga kubera ko umunezero ni myinshi cyane bose yashu ni kenshi iyo kurafungura nyene n'akayashu karaza mutamu bon appétit sikiriza France King Sabasi hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo mu bakinyi ba cinema ngo ngaha mu Burundi ngo hari icyo katari ciza ariko tumaze kubona mwe mwashize gushikira ujyanye twaciye tubona umenga abantu baraswaganya ivyo bintu hari icyo bizi ko wewe abantu ntibazokwigira bareka kuvuga kuko igihe cyose umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwiyumvira no kuvuga ico yiyumvira ageze hano hantu habaye urubanza bagabuye ugenda uje cyane ubike nk'iby'umwaka wose bagiye ko nza kurya ibisigaye byose nyigeranire uje vyishushire stock munda nk'ibizotuma nk'indwi yose ihera uhaze nabonye abakinyi benshi batandukanye abakinyi b'amasinema ndetse n'abanditsi bayo baje kugushigikira ibi bintu wabihaye agaciro kangana gute nka wewe nka nyene urubanza navyubashe cyane ni bwa bumwe birirwa baratwigisha navyubashe cyane kandi nabikunze ni vyiza byerekana yuko turi Wizo Media TV. Wizo Media TV. Bagwan ma people mumeze gute bakunzi wa Wizo Media TV meze bombo sana jemeze kuri kabisa narisira kintu musesanguzi ni Part12 twisondeka murokogwa mukundo wa munyamugisha mukari promoter the number 1 presenter in our country amazina menshi tugenda duhabwa n'abakunzi bakazi kacu iyo mbonye ndi mu mupira w'akazi ukamona afise kino kigwanisho canje ariyo suka yanje microphone wemeze neza yuko mbangiye kukurondera amakuru adasanzwe kuko nca hose Part12 nca hose igeze nara abantu benshi bataritahura ariko no gusigura ko nca hose aba mu banditsi b'amasinema aba mu bakinyi b'amasinema aba mu baririmbyi ha mu bikorero twabo hose uzonsangayo kugira ngo ushobore kuhereza amakuru meza abakunzi wa Wizo Media TV today uri kurambona ngaha ndi mu gace kamwe mugize intara nziza ya Bujumbura naje kurondera amakuru naje ahantu usanzwe yitwa Mimi Mireille canke Kenzi ku mazina menshi asanzwe akoresha mu kazi kiwe ka cinema umukinyo kwa Amede benshi baramuzi muri BMT yagize rencontre n'abafana biwe nanje nk'umusesanguzi navuga ati ntegerezwa kuhashika kandi akabanga ndabibiye hari abantu benshi batandukanye hari ba Amede hari Dani hari abakinyi benshi b'amasinema nagenda abona benshi ndaza kugerageza kugira ngo ushobore kubavugisha tumenye byinshi bitandukanye kuri we mbega baje kumushigikira kubera iki ibintu byinshi bitandukanye murabimenya ndahari nk'umusesanguzi wa brand camera iyi salamu ubona utobona ku indi television nimwe uri kwikubitwa na Bright Smith akora ibishoboka byose kugira ngo iyi salamu gushikire ari nziza ukunyene uyibona follow me guys ndabereka ibintu byose gene bigenda wagona bakunze wa Wizo Media TV na nababwiye yuko twagiye ahantu mu rubanza
amakuru neza ko yarashikiriza kuri kwamye ariko ari pasa muri Buja Flavor cyangwa hano ariho hose mbona hari ikintu abakozi ba Izo Media TV bategeza kumenya ni Mimi Kentia Keza Karire amazina menshi agiye arahabwa n'akazi kiwe ka cinema uno munsi baranezerewe cyane cameraman bereke bariko barafungura mugabo je nk'umusesanguzi ntegeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tuganire yes cameraman follow me twende mani oyo giti kamera bukiye bw'imsaza apeti kwanza umuntu ariko arajya navuga ngo nakari karafungura ari umuntu yambwiye ngo kirazira kuvuga ninjya mukana ninde rombi meze neza rindira mpage abantu batangaye ngo none ujya mugabo ziriya ngera zimbara umugabo oida abagabo umugabo w'ingufu nkaho utegeza kujya nyine ibintu bikwiye meze neza nitwe dusuma meze neza cyane urujya cyane usuma cyane ariko cyane mugabo ajya ni wasuma yo gusumye duke ntujya kandi haga nituma muhira udafungura neza none we hajya ni igiti cy'umukaratozi ni igiti cy'ipoto y'amatara ni igiti cyiki kugira witege utiga musaza we vipi we fata igiti cyo cyose we witaho gikundi kukiryohera bakunze munyetirira ico nyene hari ibiti bidakomeye cyangwa igiti cy'umumanda wewe urafata igiti cyo cyose witako cyakunezereje kandi waje waberewe musaza waje waberewe kubiva kuhoraho mana cyane biva kuri ako kajambo rakunze kugakoresha cyane ego kubera ho kubaho kwanje ni kubera uhoraho atabariwe ntivyokunda byose ni kubera uhoraho na cyane cyane urubanza warubonye gute muri rusange mana yanje ahubwo ntidutahe turaranye batwongere je nahaze kare Mimi gute je ndakuvugisha uri kurafungura kubera yuko je banyita umusesanguzi Mimi gute gute ni bon meze neza uno munsi nibwo bwa mbere mbonye ufise umunezero nk'ufise uyu munsi siko ndaryari oya urashobora kubana nyifungura nta kibazo naho bavuga ngo nta muntu avuga n'injya mu kanwa mugabo ntacyo meze neza cyane nk'uko kubwira ati ushimira ibintu bibiri cyangwa bitatu Imana uhere urabiye kuno munsi nibihe ibintu bibiri wohera kutokwibagira no icyambe ndavuga kimwe kiri muri byinshi noshima Imana kitameze nk'abantu Nachani iriya modoka wajemo n'abafana bayikuguriye twakubonye mu kamodoka keza ndumusesanguze ntegezwa kubaza amakuru yose uko nkayamenye ko biri ndi umunyamahirwe kuko iyo umenye Imana iguha abantu nabo bakaguha ibintu rero ijyaniye inshuti yanje nabwo ari yanje kuva nkishika ngaha we nagutanze gushika kubera ko nanje mu busesanguzi bwanje naravye nguya mu gahundu none aba bantu Mimi yabavanye Hazi ko natangaye urandusha abafana cyane gose. Oya mu bisanzwe ahubwo ngaha hari abantu baza kubimenya bakaza gusavura. Rero ahubwo ntabwo ari aba bose. Nyene abandi bakeya mu babisavye ubundi nyene umuntu yategura ibindi nyene kuvanga abakunzi banje bose ndabakoranize hamwe. Shawogira abantu bakibaza ko nakoze mariage ubundi bwo nyene abandi bake muri benshi. Mu bakonzi banje bashoboye gushika ngaha kuba tuba babizi Ineza family kivuze iki kuri Mimi Ineza family ni shasha ikivuze ni kirekire cyane uzombaza undi munsi nzokwishura yes na cyane cyane kazi kuri fungure ariko sinogena nakubaje kubera singaruka nabonye abakinyi benshi batandukanye abakinyi b'amasinema ndetse n'abanditsi bayo baje gushigikira ibi bintu wabihaye agaciro kangana gutenga wewe nkanye n'urubanza nabyubashe cyane ni bwa bumwe birirwa baratwigisha nabyubashe cyane kandi nabikunze ni byiza byerekana yuko turi umwe nubwo nyatari bose bashoboye gushika ngaha kubera nakubwiye byari ibintu nyene abakunzi banje bansabye bamwe muri benshi rero ntabwo bashoboye gushika benshi ari nabo nabwiye batashoboye gushika n'abandi ntarose uko mbwira kubera sije nabiteguye byateguye nyene bana bakunzi banje rero ariko abaje nabyubashe kandi nabishimiye Imana ndagushimira cyane kuba wigoye ukanyishyure kandi uri kurafungura yego nyene wangoye biguteme neza apeti cyane gose cyane arisi na cyane Yesu bakunze wa Izo Media TV nkora ibishoboka byose kugira ngo mushobore kumenya amakuru atandukanye turageye kwa director Bwana Amede director mkubwa gute mtaa unavuga ari karagenda bizi n'ikigo mumbwi je parle pas en français Ifaransa cyamaze kuduga kubera ko umunezero ni myinshi cyane bose yashu ni kenshi iyo kurafungura nyene n'akayashi karaza mtaa Bon appétit. Sikiliza kwanza. Bakunze wa Izo Media TV. Ani muneza. Yesagira neza. Yesagira neza. Kandi neza yawe nizobora. Ibi bintu nibyo mbura kugira amagara yanje yifate neza.
hari abantu bamaze iminsi bambwira ngo ikintu ubura ngo kimwe ngo nabonye ibiryo nico ubona na wasi ça va viendrire ça va bien njemvuga ikirimi cy'ikirari cyino cyane umeze gute bwana Ahmed cyane sawa bukeye vraiment urabona ko tuko turajya biraryoshe njya nijya nawe byo kunywa biruzuye babonye abakunzi ba Mimi ngaha ni benshi kandi beza hano baraberewe cyane je natangaye abadema abamama ababyeyi abapapa biyubashe natangaye je nanje dahashitse yabaye nka surprise guce harimo n'abana baberewe cyane nabonye mu na famille yadufashije muri filme ihurizo ry'amakuba vraiment famille abana iyo famille yaziye rimwe vraiment ni kuvuga rero ni ibintu byiza cyane umuntu ashobora kuba yo kwishimira bibonye vraiment Ahmed ibintu nk'ibi bibaye ku mukinyi wawe usanzwe ukoresha mu filme yawe atandukanye ari no mu mugwi wawe BMT ndashaka kumenya nka CEO wa BMT bino bintu biguhaye ishusho yahe canke bimeze gute rero ndakubwije ukuri nari ikintu umuntu abona akavuga ati ndi mu nyungu izi ni inyungu zo kuba ndi kumwe na Mimi izi ni inyungu zo kuba narakoze ibintu byiza ababikora bakabikunda bakabikundisha n'abandi sizi kubona aba n'abakunzi biwe ariko kandi benshi muri bo n'abakunzi b'ibikorwa akora kandi mu bikorwa akora byinshi biri muri BMT rero urumva icyo ni cyiza ni n'icyizere ahubwo ni nakuhaje kuri jewe kugira mfashe n'abandi bashobora kuba intwari nk'uko kwa Mimi ni ibintu byiza gose cyane cyane hari abantu benshi bamaze igihe bibaza ngo none BMT uheruka twagiye muri surprise yawe abafana bagukoreye ibintu bidasanzwe uno musi tubonye Mimi ari muri BMT nyene hamwe nacashaka kwibaza none nirihe banga bakoresha kugira ngo babandanye bifatira imitima y'abarundi bwese muri rusange twege ibanga riragutse ubwa mbere dushira imbere Imana icya kabiri akazi kacu gato canke kanini tukakora neza uko dushoboye rero abantu bararavye uburyo dukora nyene n'Imana irabashiramo umutima wo kudukunda bituma batwakira nkuko ikindi naco rindi banga nuko twebwe ntitunegrije abakunzi bikorwa byacu turabakunda tukabereka ko tubakunda tukababwira ko tunabakunda rero naco kitagituma batwereka urukundo nkuru mubona mwabonye amakado menshi bamuzaniye ivyo kurya ngo bituriko turajya nivyo baguze bonyene ivyo tunwa nivyo baguze n'ikibanza nibo bagiteguye byari byinshi wallahi je bambwiye ngo ngibisigaye kandi nabonye ibisigaye nivyo byinshi utafise n'ubwoba mbona ntabwo mafise kabisa Noraske sinzi ko wamubonye hanga ahandi yahora kandi agenda imbere mugambwiye ngo yarindiriye tujye ibisigaye nifatira amaimage cyane cyane umusaza iki kintu kiratangaje cyane kandi abafana nibo ba boss bacu uno musi bariko bararekrama ugarukana ihurizo ry'amakuba ico kintu gitanga ko umuco nk'ikizere yuko bagiye kugaruka ihurizo ry'amakuba subira baryohere kandi rero bavuga ngo yarangiye bitarahera ngo ari ibintu bidushaka ko reka abantu rero tubabwire yuko bo twizera nkuko bahoze batwizera nta kintu kizova iwacu bazogaya tuzokora ibishoboka byose ntitwoharira ariko tuzokora ibishoboka byose ntibabigaye niba turindire barabe icyo tubabikiye muri BMT tugira tubazanira ikintu kizotuma bavuga bati ego byari bikwiye kuko ubwa mbere tuzanije ihurizo ry'amakuba bavuga bati ya muratugokeye ishusho y'umuntu murayitaye muga twarazanye iyindi irabaryohera hari ntaho yagiye ikirabaryohera tugomba tuzane rero n'iyindi iyo nayo nyene ndazi bazoyikunda cyane sinobabesha ihurizo ry'amakuba yararangiye kujya nyene yarangiye hajya nyene ariko ifilme tugiye kubazanira bazovuga ngo ashi Sazari kandi ho gutesha apeti kandi wakoze cyane kunyishura ariko sinogena ntagusabye ngo ushimire abakinyi bagenzawe baje gushigikira urubanza rwa Mimi ndarufata ngo wa BMT kuko Mimi numwe mu agize BMT kandi akomeye cyane Jenga mbaze ngo kubwira ukuri sinzi ko babonyemo abagabo babiri kwanza uwitwa Sabasi n'uwitwa Abel yaje yambaye ukuntu umusaza baratwika bari yasaba bafise utuntu bisangiye utuntu tudukoryo twabo rero bajya abantu ni intwari zacu vraiment no kuvuga ikintu cyose kizoba muri BMT nini bagira bajya bagabo genzo ba menje vraiment cyane cyane kubera bajya sijyambere badufashije hari n'ivyo badufasha mwebwe mutabona bitajya ku mugaragaro hamande y'ivyo mwaramaze no kumubabona mu mafilme yacu badufasha ibintu byinshi rero baje ngaha bana hadutanze twumiwe hariho ba Lionel ni benshi banozeye badani bari ngaha Dosana mu nyamakuru benshi baramuzi nawe yari ngaha ni benshi cyane rero si twoshimira abo bonyene no kuri shimira abantu bose bari ngaha nabo baduteguriye kino cyo kunwa nico kurya no kuri
turanezerewe muri make nta majambo twaronka dukoresha. Yes, na cyane apeti musaza. Ese bakunze wabizo media TV ntegeza gukora ibishoboka byose kugira ngo shobore kuvugisha abantu batandukanye bashitse ngaha muri runo rubanza reka mere ngaha. King Sabasi, apeti musaza. Apeti sana. Umeze neza mtamu. Namahoro. Abashaka guma bambaza ati uzoturondere Sabasi zijya stira zikura hehe? Tuzikura muri Sabasi company kandi nabone barahawe kaze kugira ngo baze tubambike. Umeze neza. Namahoro. Urasa n'amafaranga. ngira ni menshi ari mukuza. Ni menshi ari mukuza. Ariko ikivi kigira intango uratanguye isa neza cyane. Turabishima Imana n'ubuntu bwayo. Waje mu rubanza gushikira Mimi Miheye umukinyi w'amasinema mugenza wawe ndashaka kumenya uru rubanza warubonye gute muri rusange ugererane? Ni gwiza nkuko wabibonye nawe bisa neza biraryoshe kuko ijambo ry'Imana ribivuga wese ingene bibereye y'abavukanyi babanye nyakubana natwe twagize ibihe byiza kubana nawe. Mimi asanzwe akina mu migwi myinshi harimo na GN akaba ari n'umugwi nyoboye bariko baramubona mu mafilme nk'ubuzima canke ingaruka. Rero kuba hano urumva yuko vyari ngombwa nategerezwa kubuza kumushigikira, ariko kandi n'umuntu yitanga abana neza n'abandi agira neza ku bantu bose. Niyo mpamvu mubona n'abantu baje ari benshi bamwitavye, haba abakinyi bagenzi biwe canke na lo public ya King Sabasi hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo mu bakinyi ba sinema ngo ngaha mu Burundi ngo hari icyo katari ciza, ariko tumaze kubona mwe mwashize gushikira ujyanye twaciye tubona umenga abantu baraswaganya ivyo bintu hari icyo bizi koyo. Abantu ntibazokwigira bareka kuvuga kuko igihe cyose umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwiyumvira no kuvuga ico yiyumvira, ariko ntibisigura ko ico abantu bavuga kiba ari cyo. Ngira ngo muheruka kubona igihe ngira lancement yino serie yacu nshasha ingaruka presque bose niho bari hari hitavye abantu benshi cyane, hanyuma hari n'udashobora kuboneka bivanye nuko twende avuze ngo mugire subscribe kuri iyi TV bayita Wizo TV. Wizo TV mugire subscribe muri weshi kugira ngo areke guma tujya imihari bana. Abafana banje mugire subscribe. Gendo sakanya nzoza nawe rose nawe umuntu ahure kabisa. Ego kweli yego. Saza the craziness bikira bica biracika ngaha mu Gisagara. Yes hamwe n'amanyanga ni zibiri zicako gatatu mu ndwi iwanje harajoshe gutaramira ku wa mbere ku wa gatatu ku wa gatanu baguma bahataramira. N'Imana ibishoboje ubwo nzogera n'igihe bataramireho buri munsi. Wifatire niyo numbero none tuzoba twitwa n'amasinema harimo abantu bamarindwi ngo batatubona ngo babona rimwe mu ndwi ukavuga ngo urikora bahiki nimba twariyangaje kubanezera reka tubanezera abafana. Yes na cyane. Yego iyo uri kurakora ireresi zishika kuri zitatu sohokera cyarime kuri cyane imwe biriya bintu nta kintu vyica. Iyo dukoze esi zishika kuri zingahe zose ziguma wewe nyene zikaguma zisoko urukurikirana uko nyene zitatu zitandukanye cyane zibiri biriya bintu nta kintu vyica kuko hari abantu bavuga ati nza kuri abiriya kaci ncankanya ntacana nasanga ibi nibi ntaco vyica ahubwo hakugira ibyo ico vyica ahubwo byongereza ahubwo bitwongereza muvuma kuri YouTube yacu igakundwa abantu nyene bakayikunda ahubwo ntaco vyica uretse inyungu gusa ahubwo. Musaza tugushimire cyane gose wanyankiye kwita musaza musaza nakajambo k'icyubaye nari nkimeze nk'umusore ariko nashaje ukijwi ryagiye ubu nashaje ndavyemeye umusaza kuko nta mujene avugirije iri nigira isaza ariko musaza kubera ko wowe uragoye cyane nkunde kubibwira abantu kubera ko sindabahisha ukuri reka ngende ndakubajije kano akabazo kandi imbere yanjye rero ndabikoreka ko ngoye uravyumva uragoye cyane gutora kubera ko uri muri business kandi uri mu kazi kenshi biragoye kugira ngo umuntu ashobore kuronka umwanya wose aba yifuza. Reka ndakubaza akabazo nari maranye igihe kitari gito muri Dream House barigeze gupibriya ihiganwa kandi ihiganwa iryo higanwa yatakana ifoto yatwaye amajeme menshi. Abel nduwayo twarabonye apostinze ifoto ari kumwe n'undi mwige matara umugore wiwe mu gico gihe basaba hari kuri Severant basaba yuko umuntu atanga ifoto
uri kumwe n'umukunzi wawe biriya bintu byari bifise intumbero nyabaki muta nuko ari izina twubatse sije nabikoze nabonye babikoze no kubwira batani nivyo nzahubwo mbere nta nivyo nibuka to nani yo nibuka nimba yari imeze gute bari kumwe na Ornera menga niwe mari Ornera ubwo uwo n'umuntu nyene atufitiye jalousie uzi abajalousie n'abajalousie yene mfise kuri Ornera yo na nundi mushasha ameruka kuona uzanye musa fise byiza byose bibarizwa muri G5 production abafitiye ishari abangira ishari ko Ornera mubandanye n'amashari kuko abeza ndacabazana Ornera mushaka kumutwara mugo nimuzotwara bose agoma importable nduwayo hama nanone nawe nyene bamutwaye bakabishobora azoba ari we fake kuko nimba ari umuntu azi G5 azi nico yamumariye nibaza yuko atokwishinga abantu barabara yishinga abajene abamuhenda iyi siragoye kandi industry iragoye irimwo byinshi irimwo byinshi mani barashobora no kumuroga kugira bamukwege n'uburozi burabaho barashobora kumuroga urabatuye umujama Abel yagize ibyago bwa mbere fani bari kumwe baratwara none yaciye abona ikizungereza kirenze gipima ibiro 150 cinzowe gitagase isana zone ya bajaji kizi gukina baca bashinga amantuze ati uyu mugabo turabona ararenze kugira tumukubite hasi n'uyu turatwaye bibaho ariko jewe nka Abel burya agati kateretswe n'Imana nigwa n'umuyaga Imana irakunda Abel kandi Imana yaramaze gushaka ko akoro kuri Abel ntazobaho nabi ntazosabiriza Abel azoguma ari Abel ndabibabwiye uzogumugena imbere cyane mutwara jewe nzoguma ndi Abel nzoguma nkora n'abandi dukorane fresh sinacane mugusozera kabasi twibutsa abantu ko dufite ice cream zirenze nga misagara cha Bujumbura ndurumva ko ibintu byawe manda yukwikira byose mutama naho umenga mu baraziza abana besha kuna uziro nka mu supermarket atandukanye bakunda kujya barazikunda cyane mbo reka singire publicité ngo bavunyishuza ndabazi nayo nkoze publicité ya stream nayo nkoze nina nzokurondera kubera ko je ndi umuntu w'umugabo ndabikene nzokurondera nawe fume ndaguha nayo ifantu yagiye ariko na confess inzara wabonye inda yanje kanje ndakena bama publicité bama mahera na confess inzara nyene kuzamura nyise tezanye imbere sinzara na publicité sinzara nkene muze muranyize hano hantu habaye urubanza bagabuye ugenda uje cyane ubike nk'iby'umwaka wose agiye ko nza kurya ibisigaye byose nyegeranire uje byishushire stock munda nk'ibizotuma nk'indwi yose ihera uhaze cyangwa umwaka Abel ndagushimira cyane gose irifugire inda nkiya mutama kandi nkiyo yawe oye yina irarenze shimira cyane gose nakoze gose wowe ku mwanya wawe mpaye nuko usanze ngwaye yo ntagwaye twasohoka twavuga kugira nguremo ni day ariko ibi biramaze naco nzokurondera hanyuma ndabitahura kari impamvu z'akazi kandi ntagwango naco nk'ibimvuze ndagize ingorane za kurara nabi cyane nibikunda ko mvuga ndavuga bikanka izo sirikanka urumva nuvuga yuko nk'ubu ibimvuze ibana ni danger uzaturase munsengere bro abantu sibe munsengere ndabona ko bitoroshe shimire cyane kandi ugwara poa umusaza ngo bamwita Lionel musaza ndakuramukije sana Momeze fresh we je ndatanga ikiganiro hanyuma ntiharaga washavuye we ntiharagira je ndiko ndafungura we washavuye ariko ukuntu bavuga ngo imigeri biri atereka reguwe imico y'ikirundi kaza gusanga umuntu ku meza ngo mu biganiro je ndiko ndafungura turayagisha abantu nk'ibintu bisanzwe je ngo bizanyemo agashavu no ya je ni komedi ndiko ndafungura icambire mpagaciro nivyo mba ndiko ndafungura cyangwa ni muri bandi bavuga ngo hugira je ndaguha ikiganiro ngifo kunyandikira kuri email ni muri bagenye vuge ngo nzokurondera nyuma tuganire Gmail wewe abizi cyane email ni iki ariko aho naho tuzoba twinjiye mu bindi bintu umviriza ndiko ndafungura uranyirukanye rero reka nivugishirize diko nta kibazo ariko ibisi ibintu byo kuzanamo agashavu umusaza na cyane cyane we musaza diko vipi musaza umeze fresh fresh man uwo musaza Lionel baze kunkubita ingumu ubonamutse oya niyo gukubita mbona niyo entertainment yacu rero irandyohera sana man niyo gukubita gusa omfete ariko no kubahiriza umuntu mu cubahiro ciwe hari umuntu akubati je ndiko ndafungura simba nkeneye kupanga nibindi bintu tegeza kumwubahira icari musaza ya niko bimeze bite byanyuze safi kwahita ukomboranye abonye umuntu yicaye ari yahirya
aho hantu ndasabye ngo ntusesa gafu kamera ntirabeyo ndasabye ntusesa gafu cameraman ikoresha umwanya asa neza cyane ninde kugira abantu batera bamenya ati uyu muntu nuwo kuri Diko Deson rero ararenze imyaka 18 reka ndamuhe yivugira se sister mahoro neza ndavyanze oya nabaramutse gusa reka tumuramutse sister ni sawa sawa meze urasa neza usana yakurera abantu benshi bashidukira merci ariko nyene ndashima isagute nabibona umuntu afise kurere usa no ngakuka urahabona ngaha aha ni hose na jone ya bajaji meze neza ari nanje sankuko naberewe cyane gose merci Diko niki kuri wewe reka ndamwibarize gato Diko niki kuri wewe ndumufana wewe n'umufana wanje mana n'umufana wanje tuba twatemberanye n'umwana wo mubanye gusa na cyane musaza wubawe cyane gose Wizo Media TV.